uyu wa kabiri itariki 2 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2021 televiziyo yanyu JCTV yaragendeye komine Muha yo mu gisagara ca Bujumbura zone Kanyosha mu ntumbero yo kwirabira isuku n'inyubako rusangi uko vyifashe muri iyo zone. Nkuko twabibwiwe na chef de zone wa Kanyosha, isuku ryifashe neza ndetse barahimiriza abene gihugu imisi yose ya gatandatu gukora isuku. Isuku hano birameze neza kuko ubu turakorana cyane n'abajejwe gukora isuku canke kwegeranya imyavu n'amayarara ari mu mpangu zitandukanye, kandi turahimiriza abene gihugu buri kuwa gatandatu ko bategerezwa kwijukira ibikorwa rusangi. N'ivyo bikorwa rusangi rero havamwo gutunganya ibinabiri haba mu mabarabara mu ngo, novuga muri rusangi muri zone Kanyosha isuku birameze neza. Ku kijanye n'amabarabara, chef de zone yaratubwiye ko menshi ariko arononekara kubera imvura igwa ku bwinshi. Nibarabara bita Gindwi, iyo imvura iguye riruzura rigatwagwa. Yaba chef de zone n'abene gihugu twaganiriye bakorera imirimo kuri iryo barabara Gindwi barashoboye kutubwira ivyokorwa kugira iryo barabara rikosogwe amazi areke kurirengera. Turafise amabarabara yononekaye, hari amabarabara yarasanzwe ateguwe kijambere, amabarabara yari yakozwe neza, no kuvugana cyane iri barabara Gindwi ryaho bita kwa Nicayenzi yari rikoze ririmo amapave ariryo ribandanya gushika kuryo bita kuri duze uzanana ku Musaga. Hari hateye amapave mugabo kubera iyi mvura uko yaguye hariho novuga ni inzuzi zibiri, sinzi ko novuga ko ari inzuzi kuko naho bita mu Gacanjishi naho bita mu Mugoyi, rero kenshi imvura yaguye ari nyinshi. Izo nzu sinzi ko novuga ko ari inzuzi kuko zikunda kuboneka kenshi imvura yaguye mugabo zironona amabarabara cyane. Rero zarononye iryo barabara Gindwi rivaho bita kwa Nicayenzi kuduga gushika kuri duze. Yaranagerageje no gusambagura amapave bari bakoze, ubu no kuvuga ko ntibirasubirwamo, amapave ari hejuru yarandaguwe ni nutwo tuzi. Umuhanuzi wa Musitanteri ajejwe ubutunzi iterambere mu komine yaratubwiye ikibazo c'isoko ya Kanyosha aho kigeze mu gihe bimirije kuyugurura itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2021. Ikibazo kijanye n'isoko nivyo ni isoko yasanuwe cyo kimwe n'izindi soko zigize igisagara ca Bujumbura. No kuvuga ko zari isoko indwi ya Kanyosha irimwo, izo zindi zitandatu zaramaze kugurwa zirinshirwa baziremeramwo, mugabo iyo ya Kanyosha yaragize ikibazo ntibari bwa abadandarizamwo abadandaza muri iyo soko ntibari bwayinshire. Ubu rero harafashwe ingingo, harasogwa n'amatangazo ndetse muri meri no muri komine ko kwigenekerezo rya gatanu kwezi kwa gatatu 2021 isoko itegezwa kwinshirwa burundu icese ku mugaragaro. Novuga rero nta kintu na kimwe kihari kizozibira iyo tangazo canke iyo yinjirwe kuko imyiteguro yose ikenewe kugira ngo isoko izobe yinshiwe ikirakogwa, kandi n'abadandaza badandariza muri iyo soko barabyiteguriye. N'ubu niyo twari tuvuye mu mwanya kuraba imyiteguro ahigeze, tuhasanze ko baritegura ndetse bamwe bariko baranashiramwo ibidandazwa mu buzu bw'ibidandarizo bazodandariza muri iyo soko. Kuvuga rero ko ikibazo cy'iyo soko ubu kigiye gutorerwa inyishu. Ikibazo c'intamamye zihari zavugiye kuva mu nzira, no kuvuga ko heri igenekerezo rya gatanu isoko izoba yinshiwe icese. Twarashoboye gushika ku isoko ya Kanyosha aho twiboneye ko ibikorwa bigeze kure. N'abadandaza bakorera inyuma y'iyo soko bahoze badandariza muri iyo soko baranezerejwe n'ivyo bikorwa n'ukuntu isoko igiye kugururwa, bakagira ko basaba ko ibibanza vyotangura guhabwa abantu bihanganye bagaturatura igihe iyo soko yariko irubakwa. Twavyakiriye neza cyane kuko ubu bagize neza, tumaze imyaka myinshi tugorewe inyuma y'isoko, twonezerwa rero hamwe twakwinjira mu isoko. Jewe ndabiravye mbona menga isoko ninto, abantu bayishaka kuyijamwe ni benshi cyane kuko abari mu gisyo bonyene barayikwiye, twebwe bayivuyemwo tutarimo. Sinibaza rero ko isoko izodukwiye
none mwosaba iki leta canke mwosaba iki abajejwe gutunganya ino soko? Twibaza ko bokwegeranya ibibanza twese tugakwigwa, kandi na cyane cyane bibutse abantu barigorewe mwo kuva kera. Twaragiye mu kaburi batubomoreye turavayo tuzi inyuma y'isoko. Jewe icyo nsaba abajejwe gutanga amasoko bobanza bakibuka aba bantu twagorewe mu isoko kuva kera, tukaja mu kaburi tukagoregwayo, ubutunzi bwacu bugahomberayo bugahererayo, tukaza inyuma y'isoko n'ubu tukaba dusigaye turi abantu bakenye cyane. Kandi bwa mbere twarabatunzi twari dufise utuntu twiyungunganya, mbwa kugenda turabomora ibintu bisohoka ibindi bisanzara, dusubiramwo kubaka kabiri tuje inyuma y'isoko, twarahagorewe mu gogwa menshi cyane. Jewe icyo nsaba abajejwe gutunganyira isoko bobanza bakiyumvira kuri aba bantu twagorewe muri iri soko, bakabanza kuduha ibibanza imbere yuko batuzanamwe abandi, bakatwereka ahantu twicara tugaturiye, kuko imitima yacu yararuhiye muri ino soko. Iyo ngingo twayakiriye neza cyane, biratunezera kubona turose isoko nshasha. Mbega mwese muzoronka ibibanza muri iyo soko? Ntitubyizera ko twese tuzobironka, kuko hari nk'abo usanga badafise amahera yo kurihira ivyo bibanza. Ntituzire ukuntu bizokurikirana. Mbega ku batazoronka ibibanza bazoca bavyifatamwe gute? Bazoguma ngaha canke bazoca babirukana? Ababijejwe nibo bazomenya ukuntu botugira, kuko niho baronderera ubuzima. Urabona ningaha mwibarabara ko ariho bari barindiye. Urumva rero isoko nshasha ibonetse ntiboca babura ibibanza. Biravugwa yuko isoko yo mu Gisyo nayo nyene yimuriwe ngaha. Mbe murabona yuko iyi soko izobakwira mwese n'abavuye mu Gisyo? Twe ntitubona yuko izohava ikwira, ariko biravana n'ibibanza ino soko nshasha ifise.